kora operation canke iri ku mwanya ikintu ca mbere igira hari biganiro maze ubona byabo kuri YouTube batangura kugira yani hari ukuntu bashusha propaganda igashuha mugabo ubu unya basa n'abantu bacecetse ico ni kimwe kikwereka ko ndasubiyemo ni kimwe kikwereka ko M23 intege zamaze kugira ante guhera yuko yoba yafashwe n'ivyo sivyo nikimenyamenyo no musi ejo hishikanye abarani 30 ndaza kubashira kagafoto my friend twe kuri urubuga tuvuga ibintu tuba tuzi hishikanye aba M23 30 nibo bishikanye n'ifoto yabo ndayifise no kuvuga woba wafasha ahantu ugatangura kwishikana no kuvuga wishikana mu gihe intambara yakugize yakunaniye uzomenya ibintu by'intambara hari abantu benshi bazobigenderamo kandi bazohanwa kubera ko ubu turi muri monde ya dufisa na satellite haje ibintu haje amaimage arabikwa urumva mbona kuvuga ariko harapfa abanyagihugu benshi cyane gose bisigura ko mugabo je ni bimwe namamvugaro none ni gute ushobora kwica umunyagihugu adafise inkoho sivyo mu gihe uzi umuntu muhanganye ahari ugafatisha vuga we byose ukarita ku munyagihugu ataco ni navyo president wacu yigeze kuvuga ati muri Kongo hari abantu bari kubara inzira karengane ziko ziricwa ataco zigirane zizira yego so nuko rero bimeze Jeno abantu abantu bihangane ibintu bigende gute ibintu bigende gute no kwihangana ariko nta mvura idahita nta mvura idahita mugabe iconze ico ino ntambara hari abantu benshi zohita kubera ko ingero y'icyaha niki n'urupfu my friend wo kora icyaha ushake wica abantu bangana gute mugabo umenye ko nawe wejo ni turu yiwawe ni turu yiwawe nta namwe uzobigira cyane ni ko biri kubiri so Liam Promoter nibaza yuko ugerageje gusesangura kandi urakoze cyane arabanyuzwe oya arabantu batanyugwa oya ivyo byo bira abantu batanyugwa arabantu bakoroka muri commentaire bitutse hari nk'umuntu asoba Dejo igituti cyama kiri mu kanwa agira abona iciza c'umuntu je namvuga abantu canke atigira abona iphone umuntu yagize ariko reka tugushimire cyane twebwe twanyuzwe ariko ava yuko duhetse ngoma ntange iye message yego kuba surturejene sivyo hari abajene bariko barahonera mu intambara hari imiryango amatwi asumira hari imiryango ngaho hakujya mu Rwanda abonye bavuga nti mbega abakobwa bazorongorwa gute muri kazoza mujene uri kurahendwa n'abana bariye uri kurahendwa bakwinjiza mu gisirikare ukagenda mu gisirikare kubw'inyungu za kanaka hari abantu hari imiryango ariyo ifisemwo inyungu mw'ibi bintu kurusha wewe yego kurusha wewe hari abantu ngaba bajya amamiliyaridi n'amamiliyaridi ni nk'aba bantu batwigwanira abaza Ries Rubegwa ba Moize ntuze ba Moize bande base matama no kuvuga barashuka ugwaruka bagashuka abajene bakagenda mu ntambara imiryango yabo yibereye hehe muri Europe yego urumva neza cyane wa mujene uri kurankurikirana uri kuraba kino kiganiro faites attention kubera ko uri kurahendwa rero je no usaba umujene ariko arahendwa wese kuva ibuzimu akaja ibuntu niko bavuga so message yari so thank you so much reka tugushimire cyane twongera tubabwira ko tubakunda gose tunabarwa sana turafise ku mihati kabisa tubibutsa abantu uko dukeneye umuryango wagutse ukeneye kuduteza imbere fata kalinki ugasangize mugenzi wawe cyangwa gashire kuri stati ibintu bigende neza hama tubane dutera imbere turabakunda cyane ciao aho uri kurubaka hose peyi yose wowe ushaka igihugu cyose intara yose wowe ushaka twebwe naho tugende tukubakira inzu muri Europe turafata indege tukaza ngoranira hehe bien sûr turakwereka amaplan y'inzu ugacaguramo tukakubakira ibintu bikamera neza cyane cyane kabisa
ndabibutsa yuko groupe yamaze groupe ya WhatsApp mubandanye muza muri benshi muri groupe ya WhatsApp turabona groupe ikiragenda neza tushimira abantu mwese muri ko muragera kigoro muza mugabo muri groupe apana kuza muca mugenda iyi groupe n'umuryango ifo muze hama muhagume ego reka rero tuje mu kiganiro nyezina cy'uyu munsi ari vyunguka turagerageje kubacira ku mayange kuko ntawe bivuga ngo biheze ivyunguka byo biguma biza ari byinshi ariko reka tuje ku kiganiro nyezina cy'uyu munsi musanzwe muzi yuko mwino misi turi mu karere ka Kongo duhagaze mu Burundi mu gamaso ari muri Kongo kabisa muri nzira ingwano muri nzibira ingwano yiyongereye igume komera mbega ico kintu wowe gisangura gute nk'umusangutse ejo twagikoreye ko ariko namakuru ari update rero ibintu bimaze kuba biri update my friend mes chers amis tubananya tubikorera ko kugira ngo mubandanye mumenya ukuri nyabujya ko hari abantu benshi baba bifuza kumenya ivyo cyangwa situation iri mu karere muri nzibira twarabwiye ni territoire nzibira ni territoire iri hafi ya Bukavu nayo murazi ko ari igisagara cafashwe na M23 na twigwaneho ariko rero Tshisekedi amaze kuyibona aravuga ati bino bintu ndabikemura acagira recruite mashasha mu gisirikare ca Kongo maze kubona ko igisirikare ca Kongo ya systeme ya infiltration ubu ntikiriyo sivyo ubu nikirimwo ubunya no kuvuga FARDC my friend umukongomani na wazalendo bamezuku ubuse bya bindi byo kugambanira igihugu ba James Kabarebe mukazana abantu banyu mukinjizamwo ubu unya umusirikare wa Kongo ari haje araza ati je kino gihugu nica basokuruza bandaze ntegerezwa kugirane kukigwanira that is why ubona ibintu biriko birahinduka hari makore ndiko nagenda mbona propaganda z'abanyarwanda zivuga ko nzibira ngo iri mu minwa ya M23 sivyo kugeza umwa tuvugana nzibira iri mu maboko ya wazalendo na FARDC nikimenya amenya impamvu ndakubwira uko iyo M23 iriko irakora operation canke iri ku mwanya ikintu cambere igira hari biganiro maze ubona byabo kuri YouTube batangura kugira yani hari ukuntu bashusha propaganda igashuha mugabo ubu unya basa n'abantu bacecetse ico ni kimwe kikwereka ko ndasubiyemo ni kimwe kikwereka ko M23 intege zamaze kugira ane guhera sivyo no kuvuga iki jewe narabizi ndabisubiyemo umuntu azoza arakurikirana ibinyamakuru byo mu Rwanda kubera ko iyi ni guerre mediatique rero igira impande zibiri hariho impande zishigikira kote imwe iyindi gashikira kote iyindi rero urinze ubona umuntu akoze ikiganira kubwira ngo M23 ngo nifise nzibira ariko arakubesha parce que investissement Tshisekedi yose gukora yo kuzana indege z'intambara narakubwiye ziya ndege z'intambara ziko zikora ibintu bikomeye cyane sivyo ubu rero hari nundi mu general je navuze general Pacifique ubu hari undi mu general yongeye ko avuye Uvira nakubwiye ko yo Uvira yo bashaka ibibagira urumva Uvira bashaka ibibagire kubera ko Uvira ahantu ariko habera ingwano ni nko kuba turi mu Burundi ngaha ingwano ikibera muri Tanzania urumva Uvira dufatira ngaha Tanzania n'urusase nta nubwo wumva rero wazalendo yo muri Kongo hanundi mu general mushasha izina ndaza kuriraba bagiye kugirane gutanga support niki kubwira ko ibintu vyakomeye mbo tuzaza kubigaruka ko mu kindi kiganiro ibintu ministre Nduhungirehe wo mu Rwanda yarayavugiye i Washington sivyo muri ONU no kuvuga ko ibintu ndaza kubivuga mu kindi kiganiro byemeza ko M23 yamaze kugirane gutsindwa ubu rero FARDC ikintu cambere kirakora nuku nugusotera Bukavu narabwiye kuri karta yo muri Kongo
nukuvuga nzibiri iri ngaha hakacacamwo iyindi yitwa Gombe uvuye Gombe ukacuge ushikira Bukavu sasa umuntu nagomba mbwire bo iyi ni commentaire naziruse mbona umuntu ambaza ambwira ngo mbega nzibira ko ndiko ndabona makuru yuko yoba yafashwe n'ivyo sivyo n'ikimenyamenyo no musi ejo hishikanye abarani 30 ndaza kubashira kagafoto my friend twe kuri urubuga tuvuga ibintu tuba tuzi hishikanye aba M23 30 nibo bishikanye n'ifoto yabo ndayifise no kuvuga woba wafasha ahantu ugatangura kwishikana no kuvuga wishikana mu gihe intambara yakugize yakunaniye rero igisirikare cy'u Burundi twe twaba tugitera inteke kiriko kirakora akazi ka misi yose nibaza ko ino ntambara ni yahera Kongo izofata kanyishimira igisirikare cy'u Burundi ishimire nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu kubera ko biboneka ko neza resite yamaze kuba resite yamaze kuba iyo resite rimaze kuba bajya baja mu kuntu babigenza baca batangura kwizanisha ibintu by'ibigongwe hari ukuntu biriza bakaca bazana n'ikigongwe bakakubwira ngo Burundi tuko turaganira nabwo ngo vuba situation ikemuka hehe waza kari kubera iki urumva so nuko amahera yaraheze propagande vyaranse bigwanisho ntavyo bagifise urumva Sultani Makenga ntakivuga nukuvuga rero nuko icyo twababwira rero abakunzi bacu nzibira iri mu minwe ya Wazalendo FARDC na FDNB nuko kimeze bako barishikana ku bwinshi kandi rero iciza nuko bishikanye nta muntu bagirira nabi baca bagufata bakagushira hajya hariho n'abantu benshi twarabivuze ubushize mu bisanzwe abantu benshi bagure muri M23 mu bisanzwe M23 bayitanguye bajya bapeti b'abajene bo mu Rwanda batanguye kwinjira muri M23 zijya bajya bari muri Tabara mu bisanzwe basa n'abaheze nuko ijero kirite mashashi heruka kuba abinjiye sasa bariko bagenda bishikana kubera ko babona ko umenga bariko bivanga mu ntambara iki itabaraba that is why baguma bishikana nuko gahunda ipanze nzibira ku bantu bari mufisa amakenga iri mu minwe ya Wazalendo na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi nuko kimeze so tuguma tubona M23 kubwishavu iguma yica inzira karengane zitari mbega ico kintu naco kivuga kwiki bavuze baje bajama n'abacriminels ce sont des criminels contre l'humanité musangwa ikintu bitojeje baje abantu bitoreje no kwica no kwica na haraka video nabonye sinze ko nabona arakakweretse ejo aka video k'abantu no kuvuga iyo baneshejwe hano hose bace bagira massacre urumva hari ukuntu umuntu uzenya hari nk'umuntu badasangiye nk'ubwoko bamubona ko ari mu FDLR ico kibazo cabo urumva kandi bigiragira ikigongo baje bajama rero muri Kongo hariko haraba ihonya bwoko riteye ubwoba kandi kimya mugani baza ko muri kazoza uzomenya ibintu by'intambara hari abantu benshi bazobigenderamo kandi bazohanwa kubera ko ubu turi muri monde ya dufisa na satellite haje ibintu haje ama-image arabikwa urumva mbona kuvuga hariko harapfa abanyagihugu benshi cyane gose bisigura ko mugabo je ni bimwe namamvugaro none ni gute ushobora kwica umunyagihugu adafise inkoho sivyo mu gihe uzi umuntu muhanganye ahari ugafatisha vuga we byose ukarita ku munyagihugu ataco ni navyo president wacu yigeze kuvuga ati muri Kongo hari abantu bari kubara inzira karengane ziko ziricwa ataco zigirane zizira so nuko rero bimeze Cheno abantu bihangane bigende gute ibintu bigende gute no kwihangana ariko nta mvura idahita mugabe iconze ico ino ntambara hari abantu benshi zohita kubera ko ingero y'icyaha niki n'urupfu my friend wo kora icyaha ushake wica abantu bangana gute mugabo umenye ko nawe wejo ni turu yiwawe nta namwe uzobigira cyane niko bintu kubiri
So Liam Promoter nibaza yuko ugerageje gusesangura kandi urakoze cyane arabanyuzwe oya arabantu batanyugwa oya ivyo zovyo bira arabantu batanyugwa arabantu bakoroka muri commentaire bitutse hari nk'umuntu asoba Dijo igituti cama kiri mu kanwa kugira ngo niciza c'umuntu. Je namvuga abantu batu. Canke atigira abona effort umuntu yagize. Ariko reka tugushimire cyane twebwe twanyuzwe. Ariko ava yuko duhetse ngoma ntange iye message. Yego. Kuba surtout jeune. Sivyo? Hari abajene bariko barahonera mu intambara. Hari imiryango amatwa asumira hari imiryango ngaho hakujya mu Rwanda. Abonye bavuga nti mbega abakobwa bazorongorwa gute muri kazoza mujene uri kurahendwa n'abana bariye uri kurahendwa bakwinjiza mu gisirikare ukagenda mu gisirikare kubw'inyungu za kanaka hari abantu hari imiryango ariyo ifisemwo inyungu mw'ibi bintu kurusha wewe yego kurusha wewe hari abantu ngaba bajya amamiliyaridi n'amamiliyaridi ni nk'aba bantu batwigwaneho abaza Alias Rubegwa ba Moize ntuze ba Moize bande base matama no kuvuga barashuka ugwaruka bagashuka abajene bakagenda mu ntambara imiryango yabo yibereye hehe muri Europe yego urumva neza cyane wa mujene uri kurankurikirana uri kuraba kino kiganiro faites attention kubera ko uri kurahendwa rero je no usaba umujene ariko arahendwa wese kuva ibuzimu akaja ibuntu niko bavuga so message yari yo so thank you so much reka tugushimire cyane twongera tubabwira ko tubakunda gose tunabarwa sana tubafite ku mihazi kabisa tubibutsa abantu uko dukeneye umuryango wagutse ukeneye kuduteza imbere fata kalinki ugasangize mugenzi wawe cyangwa ugashire kuri stati ibintu bigende neza hama tubane dutera imbere turabakunda cyane ciao 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 ciao